abana barakunda kugira ingwara iki niki, ariko konkombe y'amajana 3 ishobora kuvura umwana agakira ingwara canke akanamererwa neza, atagwaye akamererwa neza. Adamu na Eva batanguye bakoresha insato kandi barashoboye kwiyambika batarinze kugira abatayeri. Amaji umuntu ashobora kwihingurira ji muhira n'ibintu tunda rimwe canke beterave imwe ishobora kuvamo litiro ryose. Ushobora gufata n'ikintu cyitwa concombre iravamo umutobe mwiza cane. Amahoro mwese, abantu mwese mukunda Wise Woman TV, twari tuje kubayagira ku kijanye n'akamaro ko gukoresha ibikoresho umuntu yihinguriye wenyene akuye mu kibano, mu nzu canke aho asanzwe abaye. Rero ico naje guhagarara ko cane uyu munsi nukungene umuntu ashobora kwikorera ikintu wenyene afise mu nzu. Turavye kuva kera narindi abantu ntibaja kugura ibintu mu mabutike nk'uko tubikora ubu. Bakora ibintu kama, ibintu bisanzwe biri muhira, bisanzwe biri mu mirima, eka ibintu nyene biba bisanzwe biri hafi bitagoye kwikorera. Duhagara cane cane ku kintu kijanye n'amaji. Ji mu bisanzwe ntigoye, abantu benshi bibaza ngo ni ikintu kigoye gukora, ariko urashobora kuba uvuye ku isoko ukabuzanya imboga, ukabuzanya amakonkombe, ukabuzanya ikintu cyose gishobora kuvamo ji. Si amafu yonyene ashobora kuvamo ji, hariho konkombe, hakabaho byose, eka nishu worivanamo ji. Bisaba gusa ko uce uwumva nyene irura, urashobora gushiramo inanasi canke ubuki. Ibindi navyo umuntu ashobora kwikorako byo mu nzu, si byo gusa, si bijanye n'ibinyobwa gusa. Urashobora kwikorera ikintu ushobora kwisiga. Abantu benshi barakunda kuvuga ngo yuko ngo amavuta yariyo yose urashobora gufata ajya amavuta wavanye ku isoko, huile d'olive cyangwa n'amamesa, ukayihingurira ukashiramo akantu kamota niba ubona yuko hava bimota nabi. Ariko kenshi usanga ayo mavuta umuntu yihinguriye aba ariyo afise akamaro ku mubiri w'umuntu, adatera ingorane z'urukoba. Yego usanga nyene atari ikintu na kimwe kibi yotera, atari uko agirira neza umubiri w'umuntu gusa. Urashobora no gukora fond de teint yiwawe, ugashobora gufata dufate nk'udutobe, canne ariyo umusigati, ugakuramo irya ji urashobora kwisiga mu maso kandi nta n'umwe yibaza yuko woba wisize umukaju. Usanga bisa neza cane. Rero abantu bashaka kubahimiriza kwijukira gukoresha ibintu biri muri environnement, biri mu nzu, birafise ico vyungura kurusha ikintu uguze mu butike. Ngarutse ku maji, ufashe nka concombre ukayicanga n'inanasi canke ubuki bivanye n'ico uprefera. Concombre ni ji ya concombre irafise akamaro kenshi cane mu mubiri, cane cane y'abana. Abana barakunda kuba bari très vulnérable,
kenshi usanga bari vulnerable cyane mu kuguma ari abantu bagwaragurika baguma bari excité baguma biruka kujya kuntu umenga bari agité biratuma abana baba apese bagashobora gukurikirana mu ishure neza. Rero hakumwana wamumugurira sibi kumugurira ikintu cyo mu butike mugabo kenshi usanga kizimvye, mugabo ikintu wikoreye kiba kizimbutse. Rero tuvyibuke rimwe rimwe tuze turavyibuka tubikora, hama abana bacu bazoroshiriza kugira amagara meza. Ego ico nico kiganiro nari nabateguriye kubabwira akamaro gakomeye gukoresha ibintu kama umuntu yihinguriye n'amaboko yiwe, bivuye mw'isoko wenyene ushobora kwihingurira byoroshe cane. Murakoze, Imana ibahezagire, mugire weekend nziza.